Reka subire ndabahe kaze mwese juti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rodende ya Isange TV chaîne bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezo kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka ramba kungurukira kandi mbahe kaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba hakaba ari amakuru bayiriwe avuga mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mu ndero mu iperereza ugatera kaze na muntu mu makungu yakure ndetse n'andi makuru yose bari karavugwa ijya nino. Reka ramba mbahe kaze amakuru yacu yo kuri iyi saha akaba ari amakuru na cyane haraza gushimikira ku ngingo ngorongoro zikurikira. Amakuru yacu turatanguriye mu gisata kijanye n'umutekano na cyane mu gipolisi cy'u Burundi aho Ingozi umukuru w'igipolisi komiseri Beaufort Ndoreraho yamaze guhagarikwa. Aya makuru turaza kuyagaruka ko ku buryo bw'idonido naho mwibereye kuri rya mpimbaho baratabaza umushikiranganje akatemo katihabwa ngo agaba amabohero. Aya makuru nandi yose ni mukanya ku buryo bw'idonido turagaruka tuyabashikiriza. Ico ndabibutsa mubanza mu fyende subivure partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro tuba turiko tubashikiriza umwanya n'umwanya. Ku buryo bw'idonido rero reka duhera amakuru yacu kubiriko biravugwa Ingozi umukuru w'igipolisi komiseri Beaufort Ndoreraho yarahagaritswe. Inkuru ivugwa cyane Ingozi nihagarikwa rya komiseri Beaufort Ndoreraho yatwara igipolisi mu ntara yahora ya Ngozi. Hano twogira ko twibutsa ko igipolisi kitaratangura kwisunga indinganizo nshasha y'intara kiracafise abitwa komiseri regionale ndetse na komiseri provinciale. Aba rero bo mu ndinganizo ya kera Beaufort Ndoreraho kandi nawe yari akiri umukuru w'igipolisi mu ntara ya Ngozi yahahora. Uyu ni nawe kandi avuga ko yahagaritswe n'iperereza kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi turimo. Beaufort Ndoreraho kandi arazwi cyane kuva mu mwaka wa 2015. Ingozi benshi bamwita Mofort ariko izina ryiwe ry'ukuri ni Beaufort Ndoreraho. Arazwi cyane kuva muri 2015 kubera ari we yatwara igipolisi mu gisagara ca Bujumbura abitse amabanga menshi ku mabi yakozwe n'iperereza mu kiringo ca gatatu cyo muhisi Petero Nkurunziza. Muri ndondeza izina rya Beaufort Ndoreraho turifise mwinyuruzwa y'abapfasoni Aime Nshuti ariwe Theodesi Ahishakiye ndetse na Rehema Kaneza muri Ruhuma 2018. Beaufort Ndoreraho kandi ari mubo dufata ko bazi neza ibyashikiye abo bakenyezi. Turamufize kandi no mwinyuruzwa rya Rodrigue Nzeyimana muri ndo mukiza 2018. Rodrigue yari ajejwe ubudandaji directeur commercial muri societe Buseko Beaufort Ndoreraho kandi tumufise nk'umwe mu bagiye guta imodoka ya Rodrigue mu muferege w'ibarabara ry'uwa 28 Munyonyo Boulevard du 28 Novembre. Nimuje kandi Rodrigue Nzeyimana nawe yari ahejeje kunyuruzwa. Ico bikoze kandi nk'umukuru w'igipolisi mu gisagara ca Bujumbura Beaufort Ndoreraho yararonka amakuru ajanye n'abandi bose banyurujwe n'iperereza canke bagandaguwe n'iperereza Bujumbura. Asanzwe nawe nyene yari yegereye rwose iperereza ry'u Burundi SNR. Inyuma y'igisagara ca Bujumbura kandi Beaufort Ndoreraho yarakoreye mu ntara ya Cibitoke hanyuma ajanwa Ingozi aho kandi yari amaze igihe itari gito Ingozi yavugwa nk'umwe abangamiye cyane abunguruza abantu ku mapikipiki baraye mu misi mikuru bumvise ihagarikwa ry'uyu Beaufort Ndoreraho. Ihagarikwa rya komiseri Beaufort Ndoreraho nta muco dufise ukwiye kukungene Beaufort Ndoreraho yahagaritswe. Makuru dufise yemeza kandi ko iyo ntwaza ngabo mu gipolisi ipfungiwe ku cicaro c'iperereza Bujumbura. Ayo makuru kandi avugwa kandi ko Beaufort Ndoreraho yafashwe n'iperereza mu gihe yari yanyegeye maze n'iperereza bafata umukenyezi wiwe yoba heranakubiswe. Beaufort abimenye aca aremera agufatwa. Amakuru kandi ariko arahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye avuga ko komiseri Beaufort Ndoreraho ari mu ubagirizwa amatoni 18 y'ikawa iyo yoba kandi
aherutse gufatirwa ikobero avuga ko yari ashowe mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Mu bafashwe n'iperereza haravugwamo abakozi b'ishirahamwe Sodeko abogira umuco ukwiye kuri kino kibazo c'ikawa yoba yafatiwe ikobero bo yadusangiza. Mu bijanye n'akazi ho twiboneye ingingo ya komiseri regional mu ntara ya Zuraruko igena utwara ipolisi mu ntara ya Ngozi yifata kibanza. Lieutenant Colonel Niyonsenga Jean Bosco niwe yabaye arasubirira Ndoreraho Beaufort. Iyo ngingo kandi yafashwe ku umunsi wa mbere igenekerezo rya 3 Munyonyi w'umwaka. Bishoboka ko ari nawo umunsi komiseri Beaufort Ndoreraho yafatiweko. Reka dutarukire i Bujumbura mu ibohero rikuru rya Mpimba turabiri hamwe ibiriko birahavugwa. Ibohero rikuru rya Mpimba baratabaza umushikiranganje ahitemo katihabwa agaba amabohero. Bamwe mu bakozi bakora mu ibohero rikuru rya Mpimba baraye batwandikiye batabaza ko ikibazo c'uburaro cananiranye mu Mpimba. Muri iyi minsi kandi ngo hariko harafatwa abantu benshi bakaca babura aho bashikira, mu gihe kandi abaheza umunyororo nabo ngo hari benshi batarekurwa. Ubutumwa bwabo bugira buti: mwiriwe neza, turifuza ko uwo dufasha kugira ngo abategetsi bo hejuru bamenye uko ibintu vyifashe ngaha mu ibohero rikuru rya Mpimba. Muri iyi minsi kandi hariho ibihinjizwa igitigiri c'abafungwa benshi cyane, ni ukuvuga ko mu ndwi hinjira hagati y'abantu 100 ndetse n'abantu 110. Ivyo rero ngo turibaza ko bitazwi neza no mu butegetsi ibintu byifashe gutyo, kandi mu gihe abasohoka ari bake cyane. Murabizi ko hariho benshi bahejeje umunyororo bategeze barekurwa. Hari kandi abatsinda imanza bakezwa na sentare ariko nabo nyene bakaguma hano bapfunzwe. Amategeko aravuga ko niyo parke yunguruje ujejwe sentare ngo ya mbere abanza kurekurwa aruko ntibyubahirizwe. Aho kandi ntituvuze abantu babandanya kuzanwa hano ku vyaha bito bito cyane. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yaravuze ko bene abo ngo bo bagabanya ko bapfunga mu gihe kandi ngo bataragira icaha. Bo baba procureur rero bonyene bo nyuma ngo babonamwo urudandazwa udafise amahera ngo babandanya kuguma abagupfunze. Hano kandi haruzuye bidasanzwe. Uyu yatwandikiye ubutumwa niko babandanya avuga. Ubu ngo bariko barazanwa gushasha ntibaronka aho bashikira, barara hanze banyagirwa n'imvura. Turatinya ko n'indwara zigiye kongerekana hano mu ibohero rikuru rya Mpimba. None turasabye utange ubutumwa kumbure bwoshikira umushikiranganje mushasha w'ubutungane. Turifuza ko yohashika akabona uko vyifashe. Vyiza mbere buyozanana n'umugwi CNIDH, nankeka ko yoca abona ko hariho ingingo zihuta. Umushikiranganje yahora Domine Banyankimbona yaratubereye ikigaba rwose, ntaco yatumariye, ariko kandi mu mushasha we turamaze kubona ko hari ibibazo byinshi amaze kwitwararika. Ni byiza ko yoshika no mu mabohero akibonera akarenganyo kwa aba procureur, gutyo agafata ingingo zihuta zikiza abantu. Murakoze. Ngayo rero amakuru utwari turiko turarabira hamwe ku biriko biravugwa ngaha mu Burundi. Akaba ari amakuru na cyane rero yariko aravuga ku ngingo zijanye n'umutekano ndetse n'amakuru yariko aravugwa ku magara y'abantu bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba, aho batabaza rero ko hofatwa ingingo zikomeye cyane kugira ngo aba bantu bapfunzwe bashobore kuba bogirirwa bofashwa kugira ngo ibintu bigende neza, bivanye nuko bamerewe nabi muri iri ibohero rikuru bapfungiyemo rya Mpimba, nk'uko n'ubundi amakuru babandanya badushikiriza abivuga.
Reka tunyarukire mu yandi makuru kandi ko kuronka imbuto zirobanuye kiracari ikibazo gikomeye cyane mu ntara ya Gitega. Abarimyi bavuga kandi ko imbuto zirobanuye ziboneka zizimvye cyane. Batanga akarorero ku mbuto z'ibigori bita pane sekaturwa, aho ngo ikiro kigurwa amafaranga 12,000 by'amarundi. Umurimyi muto ngo bigaca bimugora cyane kuzironka. Mbere ngo benshi ngo banahitamwo gukoresha imbuto z'ibigori bita jujuta. Edouard Cishahayo, umurimyi wo ku mutumba wa Gisuru agacimbiri Gitaba zone Giheta ya komine Gitega, agira ati jewe pana sekaturwa yari nayireshe muri 2024 ndayiriha ibihumbi 224 by'amafaranga y'amarundi ku umufuka kuko nashaka ibiro 2 gusa, ariko gushika n'ubu sindayibona kandi urumva amahera yo yaragiye yaheze hiyo nyene muri poste. Twarabajije abarongoye komine ariko nabo nyene nawe nyene yatubwiye ko ibyo ngo atabyo azi neza. Haragera n'igihe kandi ibyo bigori babitanga ariko bakabitanga ngo kubagiye kubigwiza, ariko kandi twebwe twabitumye ko ntabyo baduhaye. Ishiramwe Tubura ryaravuze kandi ngo ababishaka biyandikishe, ariko tugiye kuraba igiciro byari bizimbye kuko ikiro cagurwa amafaranga 13 by'amarundi, bitandukanye n'igiciro ca leta. Twobaza umutware ariko nawe nyene ugasanga atamuco afise kuko nawe nyene arinda kubaza hejuru, kuko nk'ayo mahera twari twarahevye nayo yarariwe. Yongeye ko agira ati ibyo bigori rero ntibarabironka bose, abari muri Tubura nibo bamaze kubironka, naho nyene si bose. Ico saba nuko ibigo bijejwe kugwiza canke kuzibika bo kwama bazifise. Mwishirahamwe Tubura bo bavuga ko imbuto nabo nyene batazironka ari nyinshi, ko ngo badashobora gukwiza abarimyi bose. Kakatiye niyunge ko ajejwe Chartier niyunge ko ajejwe imigenderanire muri iryo shirahamwe, agira ati muri uno mwanya turiko turafasha abarimyi 170, ntitwoshobora gufasha abarimyi bose bo muri ino ntara kuko natwe uburyo ntibidukundira. Abandi boca baja kwitura amashirahamwe nkamera nk'abandi kugira ngo nabo nyene bashikirwe. Jean Severin Sinzobatohana, umuyobozi w'uburimyi, ubworozi ndetse n'ibidukikije mu ntara ya Gitega, arahumuriza abaremyi abamenyesha ko gutanga imbuto zirobanuye bitararangira mu mazone yose. Agira ati nashaka guhumuriza abarimyi bose mu ntara ya Gitega ko gutanga imbuto zirobanuye bitararangira mu mazone yose. Mazone atarashikirwa vuba cane azoba yashikirwe kuko turiko turabikurikirana neza, kandi mushire umutima hamwe bizoba vyakemutse. Abarimyi rero si ibyo byonyine biba bibahanze. Murabize ko nejo bundi twababariye kubijanye n'abarimyi bafise ikibazo kijanye ni ifumbire itariko iraboneka, kandi bakidoga bavuga ko agatasi kirima katanguye. Bagasaba rero ko uwujejwe umushikiranganje hajejwe uburimyi n'ubworozi ngaha mu Burundi yofata ingingo yihuta kugira ngo abarimyi batunganirizwe nabo kandi barime kare, ndetse imbuto izogwinetse n'umwimbu uzobe mwiza. Ngayo rero amakuru dufise kuri iyi saha, reka tube dusuzire ngaha, turaza gusubira amakuru araza kubageze ko uri nombereje kuyanyu kunacane n'undi rimwe Rudende Isange TV. Iba ari ishene iba ishikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi mu rurimi rw'ikirundi. Akaba ari amakuru rero tuba twabanje gukorera amatohoza tukishikira aho ibintu biba biriko birabera. Reka bashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twego turashikiriza kuri isaha. Mu makuru yacu nagasaga turaza gusubira n'ubundi makuru araza kuba agezwe kuri nombereje kuyanyu kunacane Rudende Isange TV. Ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi mu rurimi rw'ikirundi.